je ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe w'umukuru w'igihugu. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndagukengurukire cyane wajije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumuruka munsi iyi video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muracemo narakazogera naho nyene mu fyondeko ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko havugwa makuru akomeye cyane ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi amakuru akomeye cyane adushikira nuko hari abasirikare bashika kuri batandatu bivugwa yuko bahagaritswe ku itegeko rya Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo aramutswa amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi. Abo basirikare bagirizwe iki, bapfungiwe he? Ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mwibiganiro vyacu, kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane twaronse mwibanga ntangere avugwa kwihagarikwa rya cyagikorane mpuzamakungu c'abakenyezi b'abakirisitu cyategerezwa kubera mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kuja hanze nayo tuza kugushitsa ko idonido. Nubwo biruko kandi mu makuru akomeye cyane abandanya kudushikira mwaka gatondo vya biziga bibandanya biboneka muri meri ya Bujumbura vyahejeje kumenyekana aho biva mu nyuma zuko aiza kumenyekana abakomeye cyane ariko arakorwa na Jacques Nijimbere atwara Beseri kwashigikiye ipfungwa ridaciye mu mategeko. Leta ya Gitega irahejeje kugira icikora ku bantu bashika 700 bivugwa ko bapfungiwe mu twumba dutandatu gusa duto amabari kwarakorwa na komiseri Jacques Nijimbere atwara Beseri arateye amakenga. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH urahejeje gutangaza ku rukuta rwa Twitter amakuru akomeye cyane y'ibihejeje gukorwa mwaka gatondo. Nibiki vyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mwibiganiro vyacu, kandi turaza kubashitsa ko amagara y'uwahora ari igihangange ga mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni yifashe mwibohero rikuru rya Gitega mu nyuma zuko vyavugwa mu minsi heze ko ariko arakubagurwa bitagira izina. Ni mu nyuma zuko yari yahinduriwe abamucungerera umutekano. Kuri ubu vyifashe gute? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Hari amakuru akomeye cyane kandi yahejeje kudushikira kwicikagurika ry'umuyaga nkuba mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura no ku mugwa mukuru wa politiki Igitega. Nibiki vyinyegeje inyuma y'iryo cikagurika, ni bande babifisemwe uruhara? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu ibiganiro vyacu, kandi turaza gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Wewe ico usabwa manuka munsi iyi video urabanditse ijambo sabone fyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'akakananga. Ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi iyi video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muracamo ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Turi kwigenekerezo rya 20 Nyakanga umwaka wa 2023 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Eka yuno munsi tuyatangurire mu gisata c'agateka kazi na muntu aho mu rw'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uhejeje gutangaza ku rukuta rwa Twitter rwawo kuno munsi wishikiye muri Beseri kuraba abahapfungiwe. CNDH imenyesha ko yashoboye kurekuza bari bahapfungiwe barenga 300
muri bo harimwo abagabo 252, abakenyezi 25 n'abana 23. Ivyo bikaba bikurikiye ubutumwa bwiriwe bukwiragira ejo ku mbuga hwaniro. Abo bapfungiwe muri Beseri bari bitabarije ninjoro bavuga ingene baraye banyagirwa n'imvura nyinshi kubera kubura aho bugama. Abo banyororo bavuga kandi ko muri Beseri hari hapfungiwe abantu hafi 700, mu gihe Beseri ifise utwumba 6 gusa duto duto two gupfungiramwo abantu. Abapfunzwe batari bake bari basanzweyo batagira dosiye ataho banditse na hamwe, kandi hakabamwo n'abana. Abapfungiwe muri Beseri bavuga ko abanyororo baguma bapfa kubera inzara, imbeho n'ingwara. Batwandikiye bavuga kandi ko mu ndwi iheze hoba hapfuye abashika 7. Ico gihe batabaza bavuze ko hari abandi 4 bari indembe kandi bagumye banyagirwa. Umwe we yoba ataragishobora no guhema. Ntituzi ko abo 4 baramutse abapfuye baja guhambishwa muri meri ya Bujumbura itabimenyesheje imiryango. Abapfungwa bagiriza komiseri Jacques Nijimbere atwara Beseri ko ashigikiye iryo pfungwa ridaciye mu mategeko. Babandanya bamwagiriza kandi ko arangwa n'agashinyaguriza ku bapfunzwe batagira dosiye, abakekeza ko bazopfa bose kamwe kamwe gushika baheze. Abapfunzwe bariyamiriza ingene bakubitwa inkoni, ingene barenganywa bagapfungwa igihe kirenze, be n'ingene bakwibiturire kugira bashobore gusohoka. Turakengurutse kuri iki gikorwa ca CNDH kuko ingene yanyarutse kwitaba kano kamo. Turashimye vy'imvamutima umunyororo yatabarije ninjoro bagenzi we. Akamo kiwe gatanze umwidegemvyo ku bantu bashika 300. Turasavye ko CNDH togarukiriza ngaho, tuyisavye ko yotohoza ibijanye n'impfu zivugwa muri Beseri, abazigizemwo uruhara bagahanwa. Turasavye ko CNDH yatohoza ku ruhara rwa komiseri Jacques Nijimbere mu mababera muri Beseri. Turasavye kandi ko CNDH yoshiraho uburyo bwo gukurikirana ingene abantu bapfungirwa muri Beseri kubera aya mabi amaze igihe kinini cyane kandi aguma yisubiriza. Biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira ajanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba ririko rirahungabanya ibikorwa vy'ubudandaji mu gisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega. Ni benshi bidogira icikagurika ryisubiriza ry'umuyaga nkuba muri ivyo bisagara vyompi. Wahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu mu majambo yiwe agira ati, dutegekwa kuriha amafaranga 1000 yiyongera kuyo twategereza kuriha mu gihe tugiye kwimosha. Ni menshi kuko ubutunzi butifashe neza. Bakora umwuga wo kumwa ku ruhande rwabo bamenyesha ko iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba ribateranya n'abakiriya ngo kuko badatahura ko hakoreshwa ibitoro bigurwa amafaranga menshi. Umumenyesha makuru wacu yaragendeye inzu y'uburiro uyijejwe avuga ko muri izi ndwi 2 yahomvye ibintu vyinshi. Mu majambo yiwe akagira ati, tugura ibipfungurwa bitegerezwa kuribwa ku murango mu gitondo. Mu majambo yiwe agira ati, tugura ibipfungurwa bitegerezwa kuribwa ku murango, mu gitondo niho tugira ingorane nyinshi kuko ntituba tugitanga amata. Twahora dushobora kudandaza amaritiro agera kuri 15 ariko ubu ntiturenza amaritiro 5 mu kwirinda ko ibintu biba nabi cane mu miryango isuma ibibikwa mu mafirigo buca vyaboze. Ku bw'intahe zegeranijwe n'abamenyesha makuru bacu bamwe ivyo bisagara, umuyaga nk'ubura acikagurika wisubiriza cane ku murango, gacumara umwanya muremure utagarutse mw'ijoro. Abanyagihugu mu majambo yabo bati, ntidutahura ico Regideso ibereyeho. Gushika ubu Regideso ntiragira ico itangaje kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cane adushikiye mwaka gatondo ku bijanye n'ihagarikwa rya ca gikorane mpuzamakungu c'abakenyezi b'abakirisitu categerezwa kubera mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura. Categerezwa gutangura kuri uyu wa gatanu. Umunsi umwe imbere yaho mushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje ko agihagaritse, asigura ko hariko ibikorwa. Kuwa gatanu inyuma y'umutaga Martin Niteretse yaratomoye imvo zatumye afata ingingo yiwe. Muri iryo tangazo yagira ati, igihe twabahurusha baciye batangura kwegeranya amafaranga yo gutangura igitaramo kidasanzwe. Twasanze uruhusha twabahaye rwarakoreshejwe kwegeranya ayo mahera.
buri muntu yategerezwa gutanga amadolari 50 canke ibihumbi 200 vy'amarundi. Turabona ko bifashishije urwo ruhusha mu ntumbero yo kwegeranya utudolari duke dufise canke begeranya amafaranga y'amarundi y'umurengera kugira bayahinduze mu madolari. Niteretse avuga ko ari uruyeri kubwiwe ngo abarundi barakunda Imana kandi barashobora gutanga ibiruta uburyo bwabo gushika aho bagurisha n'ivyo batunze mu gihe bagombye gushigikira ibikorwa vy'Imana. Mu majambo yiwe kandi abandanya agira ati iyo baba ata ntumbero mbi bafise bari kutubwira ko bazokwegeranya ayo mafaranga, nico gituma twahagaritse ico gikorwa. Bari bamaze kwegeranya ayatari make kuko abantu nibo badutabaje bamaze kubibona ku rukuta rwa Facebook kubw'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Abandanya agira ati abanyamahanga baza mu Burundi bafata abanyagihugu bo muri iki gihugu nk'ibitazi kandi barashobora kudutwara ivyacu vyose. Martin Niteretse atomora ko abategetsi b'u Burundi badashobora na rimwe kwemera iyegeranwa ry'amafaranga mu bikorwa bitunganywa n'amashengero mu gihugu nyene, aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utunganya ibikorane ukanaboneraho kwegeranya ibipfungurwa n'amafaranga. Nubwo biruko kandi hari ibishushane mw'iyo ngingo, umushikiranganje Niteretse avuga ko dushaka kugumana amadolari make dufise, ariko mu majambo menshi kandi mu bihe bitandukanye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe bemeje bati ntidukeneye amadolari kuko abarundi bakoresha amafaranga y'amarundi mu vyo bakeneye kugura ku isoko mu gihugu. Igikorane Connect Africa Conference 2023 cyategerezwa kwakira abantu batari munsi y'ibihumbi 4 kubw'abari bagiteguye, kikaba cari cahuje abantu 5,000 muri Myandagaro guheze ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Muri abo harimwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Jeannette Kagame. Biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cane adushikira, mu nyuma z'uko havuga ivyo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu ntara ya Cibitoke ho abasirikare 6 barahagaritswe inyuma y'imishamirano n'imbonerakure. Amakuru akomeye cane adushikira avuga ko bahagaritswe ku itegeko rya Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo. Abo bahagaritswe bakorera mu ikambi y'112 yo mu ntara ya Cibitoke. Bahagaritswe inyuma y'akajagari kabaye muri iyo zone ku 13 Nyakanga guheze. Imbonerakure zashaka kujabukana inka zishika 10 zizijana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziciye ku ruzi. Abasirikare bari kwizamu kuri urwo ruzi barashatse kubabuza imbere y'uko mbere barasa. Abaduhaye amakuru batashimye ko amazina yabo atangazwa ku mvo z'umutekano, bakavuga ko imbonerakure yakomerekejwe muri iyo mishamirano. Amasoko yacu mu gisirikare akavuga ko habaye ukwivuna kandi vyemewe, agatomora ko wari umurwi w'abasuma bagizwe n'imbonerakure zifasha badandaza kwinjiza canke gusohora ibidandazwa vya magendu. Barashe ubwa mbere abasirikare bajejwe umutekano ku ruzi Rusizi. Abo basirikari niba bakora ivyo bagomba gukora ni izihe mvo zibafunze? Amasoko menshi avuga ko yatangaye vyagenze gute ngo bahagarika abo basirikare mu gihe bakoze gikorwa cabo. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Cibitoke avuga ko amatohoza ariko araba ariko badashaka kubivuga ko vyinshi. Umwe mu bafungwa 6 yaratorotse mu ijoro ry'uw'16 rishira uw'17 Nyakanga nk'uko abashinga intahe bavyemeza. Agasho ka komisariya y'intara ya Cibitoke karimwo abapfungwa batari munsi y'170 kandi bapfunzwe nabi cane, bakunyurwa n'ubukene bw'ibipfungurwa n'ubwinshi bw'abapfungwa, bikaba vyatumye hapfa abapfungwa 2 muri uku kwezi kwa Nyakanga. Kubw'amasoko yacu amakuru akomeye cane adushikira nuko urwo rudandazwa rwoba rwinyegejwe inyuma n'abategetsi bakomeye cane, na cane cane Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo aramutswe amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi. Igihangange kimaze igihe kitari gitoye kivugwa mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, aho barasaniye ni ikibanza gicishwamwo ibidandazwa vy'abo bategetsi.
hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo haraheze imyaka myinshi nk'uko amakuru akomeye cyane dukura muri iyo ntara bivuga. Biruko mu nyuma z'uko mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'amagara y'uwahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General de Police Guillaume Bunyoni, kuri ubu n'umupfungwa mu ibohero rikuru rya Gitega mu nyuma z'uko hamenyekana umugambi ukomeye wa Pascal Nyabenda wo kumutorokesha kugira hatunganywe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarafashe ingingo ikomeye cyane yo guhindura abahora bamucungerera umutekano, haca harashirwaho mu ikambi icungerera umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane adushikira dukura kuba hafi mu muryango wiwe akatubwira ko atanumwe arekuriwe kumuraba yo umukenyezi we be n'abana biwe. Nayo amakuru akomeye cyane adushikira ava mu ibohero rikuru rya Gitega akavuga ko yo wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ngo mu nyuma z'uko ahinduriwe abahora bamucungerera ngo ariko arakubagurwa bitagira izina. Harandi makuru akomeye cyane adushikira dukura mu bahafi ku butegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atubwira ko Ndayishimiye ubwiwe yishikira mu iryo bohera katari gakeye kubonana n'uwo wahora akomeye ku butegetsi bwiwe. Amasoko yacu kandi atubwira ko kuri ubu atariko araronswa imiti uko bikwiye. Abaryango biwe bagatabaza umukuru w'igihugu ko yogira ico akoze kugira uwabo ntahasinzikarire. N'amakuru akomeye cyane adushikira abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza nayo General Prime Niyongabo mu nyuma z'uko avugwa mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira mu kiganiro ku telefone ngendanwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacereri yamirira kuri ivyo yagirizwa, avuga ko atari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ese koko wafatwa nka somambike w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahejeje kwiyonkora ku karwike akaba ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, yoba ariko arakorana na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane adushikira ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari uko i Kinshasa hahejeje gushika ibirwanisho birimwo ibikoho binini binini n'indege z'igisoda zo guhushura imirwi yitwaje ibirwanisho irwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko. Ese ibyo birwanisho bizatangura gukoreshwa ryari? Abamenyesha amakuru bacu bariyo barabandanya kudukurikiranira ibijanye n'urugamba ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Murabona umuruho fata ndiko nja kumviriza abene gihugu mu gihugu kifise abashinga amateka baseruka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko abashinga amateka bava mu ntara zitandukanye ataco bariko barafasha abanyagihugu. Mu bisanzwe abashinga amateka mbabona abo mu ntara Ruyigi bagaca bahamagara umushikiranganje ajejwe ibibazo bumvise mu bene gihugu bati mushikiranganje duho mubonano twebwe abashinga amateka bo mu Ruyigi tugira tukubwire aya yagwa mu Ruyigi mu gisata cawe muga ntibashobora bose baciye imanukira Bujumbura kurya ivy'igihugu gusa ataco ukimariye. Mu gusigura igituma yariko aranegura abashinga amateka, Evariste Ndayishimiye yishimikije ingingo ya 96 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umukuru w'igihugu arazwi ishinga n'uko ubuzima bw'igihugu bubandanya kandi ko inzego z'igihugu ziguma zikora neza. Genda musome mu vy'umukuru w'igihugu ajeje assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Abashinga amateka muhejeje gutora rijya bwirizwa muraritera ku mukono ko muca munzanira nshatse sindeka gusinya ndabesha nshatse sindeka gusinya nkagarukana subiramwe mwavyize nawe ko mutaramfata. Abantu bazi ngo continuité de l'État ngo n'abantu continuité de l'État s'abantu Leta institution burazi cyari ari abantu bazi kuvanga urwego rw'igihugu be n'umuntu. Ngurumva neva ngo zari kwavugaga nani neva ni neva umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Yamara ico kibanza cy'umukuru w'igihugu ngo hari habagishaka. Evariste Ndayishimiye yavuze ko batipfuza ko yitoreza ikiringo ca kabiri. Hari habahora banshira iminsi
ngo no ngo none hajya ngo azogira impanda igira kabiri bakabigira nk'irigara gose ngo no ngo ntibikunda maranje avuga ntimbeko mutimvira ko nzopfa ejo urumva biyumvira amanda ntibazi yuko Imana ishobora kuba yavuze ko ejo ariho nzorangiza ni wijya ahubwo ingene uzosubiriza je ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe umukuru w'igihugu banzu uhinduke n'abashaka umukuru w'igihugu none wicaye je mbwira wicaye uzo umukuru w'igihugu wahe wo kwica igihugu gusa uri umusuma uzo umukuru w'igihugu wahe. Ivyo vyose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije ku munsi wa gatatu w'indwi iheze mu bikorwa vy'amasengesho vyatunganijwe n'inama nshingamateka hamwe na nkenguzamateka. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanza ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.